Iki cigwa cuno musi ndagituye urwaruka rw'abarundi. Urwaruka nkuko nama nabivuze nigo rumerewe nabi kino gihe. Ubu abajene barabura uko bagira ugasanga benshi bahavuye bomokera no mu bindi bihugu. Ibi rero nimba bitaza vyarateye ingaruka mbi bishobora kuzitera mu buryo bumwe canke ubundi. Ubwa mbere ingufu ziteza imbere igihugu ziba zigabanutse. Ubwenge bafise baba bariko babutwara kuja kubukoresha mu bindi bihugu. Ku burongozi amanota abakorotse kuko bigaragara neza ko atakiko kirakogwa ku bw'ubwo rwaruka. Ubwo rwaruka rumaze kugenda ku bwinshi murabona ko ari imisore, ingorane zica zibizahe, abakobwa b'abarundikazi baca batangura kuza barabura abagabo, bamwe bagatangura kugendera no mu ngeso zitarizo. Kubera iki? Kubera bihebuye agatangura kugendana n'abatama. Umukobwa abonye yakuze agakura gose akavuga ati genzo hava muri umugabo navyara umwana umwe basi ntazomuhambana ikara. Mbega koko iyo bari nyishu? Turaza kurabira hamwe ingene abandi iki kibazo bagikemuye. Nta terambere rishoboka ahatarugwaruka. Reka tubanze tubacishe kwiki cegeranyo imbuga ziduha z'abadukurikirana muce murabo. Ku rubuga rwa YouTube dukurikiranwa n'ibice 46 n'uduce 4% vy'abajene bafise hagati y'imyaka 25 na 34 n'ibice 32 n'uduce 8% vy'abafise hagati y'imyaka 35 na 44. Ubwa gatatu haza abafise imyaka 45 gushika kuri 54 ku bice 10%. Hanyuma abafise imyaka 18 gushika ku myaka 24 abo badukurikirana ku bice 8%. N'abafise hagati y'imyaka 55 na 64 ku gice kimwe n'ibice 6. Kuri Facebook murabona yuko ya myaka nyene ariyo igumiza imbere. No kuvuga ngo urwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 44 ubwo niko rwaruka rufise inguvu zibwirizwa guteza imbere igihugu c'u Burundi. Abazi imbere y'abandi murabona yuko arabari hagati y'imyaka 25 na 44. Aha rero inguvu z'igihugu niho ziri. Ndabibutse ko abarundi ubu turiko turababa imiliyoni 13. Mwizo miliyoni 13 rwaruka rufise ibice 65%. Murumva yuko abajene ari bo benshi. Abadukurikirana benshi bari mu Burundi ku bice 87%. Abadukurikirana bari mu Rwanda, Zambia, muri Amerika, Canada, Kenya, Afrika y'Epfo, mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Busweda n'ahandi. Nuko rero ndabatuye kino cigwa nizera ko kiza kubafasha. Ni murabe ukuntu urwaruka rufise uruhara ntangere mu guteza imbere igihugu. Urwaruka mwiterambere ni karahara mu ruganda ntibacura. Mu gihe tumaze iminsi tubabwira yuko igihugu kititeza imbere, gitezwe imbere n'abarongozi b'umwete, gitezwe imbere n'abarongozi bakunda abanyagihugu babo. Iyi muriko muraraba ni Singapore ya kera. Iyi nayo ni Singapore y'ubu. Mbega kugira ngo iyi Singapore y'ubu yubakwe vyagenze gute? Uwatumye iyi Singapore iba nk'uku yiyumvira gute? Yesu mukiza umvukonganya. Bibiliya iti kuko uko yiyumvira mu mutima ariko ameze. Mu yandi majambo ntushobora gukora ibitandukanye n'ibiri mu vyiyumviro vyawe. Umuntu yandikishije amateka mu gutuma Singapore itera imbere nta wundi n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu yitwa Lincoln. Aravuga ati kuba kiri bato reka ndababwire yuko ijuru ryatanze umuco. Ati hariho umunywa amazi mbona kuri abo bantu bose bafise umutima ukugomba kubona ibidasanzwe.
ati ku mpera y'uwo munywa amazi hazoboneka ubutunzi budasanzwe. Ati ku bakiri bato mwebwe na mwebwe mwese mutarasaza ndababwira nti raba neza kwirikira uwo munywa amazi, haguruka mu kwirikirane. Aravuga ati Singapore ihagaze ku ingabire z'abantu imiliyoni 3. Ati Singapore ntizoba hejuru y'ingabire zabo. Lincoln ati ndemezwa cyane ko uko abanyagihugu bakoresha ingabire zabo ariko igihugu gitera imbere kiba ciza. Aravuga ati nimba Singapore itanga umwimbo uzanywe n'ingabire z'abantu imiliyoni 3, ati umwimbu w'abo bantu utegerezwa kungana n'uburemere bw'ingabire bakoresha. Ati twaremeye kumererwa nabi kugira ngo tubeho tudasabiriza tudafashwa. Lincoln arashimika cyane ku ikoreshwa ry'ingabire zitandukanye z'abanyagihugu. Ati mu myaka 10 gusa twarubatse ku gataka twarazwe n'abasokuru. Ati tugenda dushira ku itafari rimwe ku rindi, turaduga intambwe ku ntambwe, tugira Singapore igihugu kidasanzwe, twerekana umwimbu udasanzwe ku banyagihugu bo muri Singapore. Ati nagomvye Singapore abana bacu n'abagenzi bacu bazokwishimira kubamwo. Ati Singapore itanga uburinganire na opportunity n'akaryo ku banyagihugu bayo kugira ngo bose hamwe bashike ku ndoto za kazoza kabo. Ati diyemeje. Ati iyo mfashe ingingo yo gukora ikintu gitegerezwa gukorwa, ati shira umutima wanje n'umushaha wanje kw'ico kintu. Ati naho bose bompagurukira bakangwanya, mu gihe nzi yuko mpagaze mu kuri ntegerezwa kugikora. Ico nico gikorwa c'umurongozi. Ati twarateye amamiliyoni y'ibiti bitandukanye. Ati toto yaraduze riha morale abantu, ribaha icubahiro mu bibakikije. Ati twarahaye abanyagihugu bacu inyigisho zikwiye z'ubugene bokingira ntibahonye ibiti bibakikije. Ati igihugu ntikibi gikomeye kubw'ubunini bwaco gusa, ati ahubwo n'ubugombe, ugufatana mu nda, inkomezi. Umviriza akantu, indero cyane cyane abanyagihugu bagira n'ukuntu abarongozi bitwara. Ati ibyo nivyo bituma ico gihugu kibicubahwa kikagira amateka. Ati niwarongora uwutize kaminuza, ati ntuzotangare ubonye umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe badashoboye kuja kuri kaminuza. Reka ducishe mwaka gakuru. Mu gihe Singapore yari ifise umushikiranganje wa mbere Lincoln, abakobwa baheza kaminuza bari benshi cyane kandi byarashika n'imyaka ikabiri kwirabareka. Lincoln acarahaguruka ico kibazo gifata mu minwe. Ati abakobwa mwese mwarangije kaminuza, mwese leta igomba ibafashe mwubaka izanyu. Leta ikihimiriza abasore ko babwirizwa kurongora abo bakobwa. Leta ibigiramwo uruhara, irabaterera mu ntumbero yuko abakobwa imyaka yari kwirajana bubaka izabo bakavyara abana bubaka igihugu. Murumva yuko uyu mushikiranganje yavyifashemwo neza cyane. Umukobwa abonye yakuze agakura gose akavuga ati genzo hava muri umugabo navyara umwana umwe basi ntazomuhambana ikara. Sivyo none? Aka kantu tugafate neza nkama ndabasavye. Ati iyo ugomba gushika ku ndoto zawe, iyo igihugu kigomba gushika ku ndoto kanaka, ati ivyo bintu ntimushobora kubishikako mutagize indero ikomeye. Nyibuke ko tugize iminsi tuvuga ku kintu c'indero, tugize iminsi tuvuga yuko igihugu c'Uburundi kizokira kubera indero y'abanyagihugu. Indero tuzoba tugize mu bintu kanaka, tuti ibintu turabihevye si vyiza canke ibi tubanje kubihagarika kumvo kanaka z'igihugu. Ati nagerageje kuba mukuri. Ati uko kuri ndiko ndavuga
si kumwe kwa politike. Abanyapolitike barafise ingeso yo kubesha, ariko abarongozi nyabarongozi bateza imbere ibihugu vyabo murumva yuko ukuri kwabo kuba gutandukanye n'ubwo kw'abanyapolitike. Ati namaze ubuzima bwanje ndiko ndubaka Singapore, ati nta kintu nsigaje gukora, ati mu mpera narose iki, ati nashitse ku ndoto tuvugira Singapore iteye igomwe, ati nahevye iki, nahevye ubuzima bwanje. Iyi message ni y'abajene bakiri bato, ati ubu butumwa n'ubw'abajene n'abatarasaza, ati raba kwirikirana uwo munywa amazi, ati nubarongore. Ngaya majambo ubwo ubwenge bw'abarongozi bubaka ibihugu bihambaye. Wohava uvuga uti uyu mugabo yatwaza ingimba, kimwe bita dictature. Montesquieu mu gitabo ciwe kivuga ngo esprit de roi yaravuzemo ikintu bita moderation du pouvoir, gisigura kugira umunzani iyo uriko uratwara abanyagihugu ukabahana, ukabakubita akanywafu kugira ngo bakore, ariko ukabigira mu rukundo, ariko ntubaha umwidegemvyo mwinshi. Ni ukuvuga ngo uba wa munzani urabahana ukabaha umwidegemvyo, ubaha umwidegemvyo ukabahana, bakaguma kuri uwo munzani. Ico nico yise moderation du pouvoir. Ico nico uyu mugabo yakoresha, ntavyo kwasama. Nizere yuko tuvomye ubwenge butari buke kuri Lincoln. Ndavuga cane urwaruka n'abatarasaza, urwaruka abajene bubaka igihugu kikaba igihugu giteye igomwe, n'abantu batagendera mu buhimbiri bw'amacakubiri, amanyembwa aya canke hariya y'urwango. Lincoln yavuze ati muhaguruke cane abakiri bato, ati mukurikire umunywa amazi. Nanje ndavuze nti abajene abakiri bato, mbega naho basi mutoba murabona umunywa amazi, nta gacu gatoya karaboneka. Ako gacu nimba umaze ukabona ntugakengere, haguruka ugakurikira. Tubandanye urugendo rwacu mpaka dushitse ku munezero wacu. Imana ibahezagire.